Urugo rw'izago mw'Edeni habaye umwango ukomeye. Turabaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu amahoro y'Imana bane namwe. Uno munsi nkuko mubimenyereye twatugomba tuganire mu kiganiro c'umuryango. Uno munsi mukaba muri kumwe na Niyokinje Nehoze, ariko twaronse umutumire uno munsi nawe abibwire. Ndabaramukije mwese muri ko mudukurikirana, nitwa Eric Nshimirimana, amahoro y'Imana bane namwe. Uno munsi rero mu kiganiro c'umuryango tugira byinshi tuganira, ariko ndibaza ko mwaduteguriye ibidasanzwe. Mbega mwaduteguriye iki ga Eric? No munsi nateguye kuganira n'abari kwadukurikirana n'abasanzwe bakurikirana izi nyigisho bahabwa n'abagorozi. Icigwa kivuga ngo amajambo atatu yubaka urugo. Ndumva ari ibintu bidasanzwe cyane, amajambo atatu yubaka urugo. Umuntu wese ariko aradukurikirana arumva ko ari bidasanzwe, ahubwo rero mukwega agatebe mwegere kugira ngo mukurikirane iganiro kidasanzwe. Mbega ayo magambo atatu yubaka urugo nayahe? Ndumva ko atari amabati, atari amafaranga, ahubwo amajambo atatu. Nanje ndubashaka kuyamenya nayahe majambo yubaka urugo. Ayo majambo atatu ntarayababwira abantu, no kuvuga ngo mu gitabo ca Yesaya igice ca 58 umurongo wa 12 hatubwira yuko kimwe mu bintu bizoba bigeramiwe muri kino gihe cacu ni ingo. Ku buryo Imana yavuze yuko izohagurutsa abantu mu misi y'iherezo. Muri uwo murongo abo bantu bakazosibura inzira zija mu ngo. Nkango bazovuga ubutumwa bigisha abantu, ariko mu byo bazokwigisha bazosibura ingo kuko zizoba zarasibye. Rero abantu ushobora kubona bagendera mu modoka, baba mu nzu nziza, baba muri etage, bakenye bakize kwisi yose, usanga mu miryango n'imanza nyinshi ziri mu masentare n'izimiryango. Nibibazo byinshi biruhije abantu, biteje abantu ama stress menshi, usanga ari iby'umuryango. Rero ubu butumwa bwa nyuma ariyo mburi ya nyuma izo kongera kandi gende inagura ingo, isibura ingo. Abantu benshi mu nzu zabo haramezemwe imibirizi n'ibyatsi, kandi ubona bakomeye bagenda bariho. Niyo mpamvu dutegerezwa kongera kuganira ku rugo. Ayo majambo rero atatu warumbajije, ijya mbere ni jambo rivuga ngo mbabarira. Ijya kabiri ni jambo rivuga urakoze no gushima, irindi ni kuramukanya mwaramutse, mwiriwe, amakuru. Mu ncamake ayo ni majambo atatu tuganira. Murakoze cyane. Ego nkuko muje kubivuga, uko nukuri ingo nyinshi zarasambutse, hari zisambuka rikagaragara, hari zisambukira imbere, ugasanga abantu basana bari mu gasho kandi bitwa ngo barubatse. Ubwo rero ayo majambo atatu niyo tugomba dusobanuke kuva no munsi gutarayaza yumve, noneho mutubwira ingene mbabarira byo kubaka urugo. Tutaraja ku ijambo rya mbere, abantu benshi baratwandikira muri za comment ati nukuri ngo zaratunaniye zacu mudusengere mugire gutya, ariko urabona na telefone n'ibindi bintu bigira mode pass, ama password. Mwango ku buryo utayifyonze mutugurura kandi uyifise. Ni urugo rero rugira ama mode pass canke igitegera ikabanga, rufise uko Imana yarutunganije, utabicishijemwo gutyo bidashoboka. Naho ushaka ukaba utibutse uvuye hehe, udanyuzaho Imana yabicishije ugasanga ntibishoboka. No kuvuga ngo ijambo rya mbere gitwa mbabarira, rikaba ryo duherako. Abantu benshi muri kino gihe cacu cyane mu ngo kuko ariho dushaka kuganira, ntabwo bakunda kugusaba imbabazi. No kuvuga ngo urashaka gusanga umugabo n'umugore babana baririmba basenga baraho, ariko ugasanga bafise icaha, umwe yakoreye uwundi kimaze nk'imyaka nka 10 cagaze kimeze nk'inkono, mwango yabitse ibyo kujya bakanka no kuyishusha bikaborera mu iyo nkono, ku buryo ari guterwana n'iyo nkono kabita. Mu gitabo c'imigani gice ca 16 umurongo wa 6 haranditse ngo ibigabitanyo bikugwaho n'imbabazi n'ukuri. Nwango umugabo n'umugore batavugana ukuri, batazi ko babariranira, ntabwo bazoshobora kugira amahoro mu rugo. Ubwo rugo rwabo ntirushoboka. Hari abantu usanga babayeho, ariko asanga umugore akoze icaha ku mugabo nta musaba imbabazi. Iyo abayeho iwaba afise nk'udufaranga akuvuga ngo ntunkanga. Umugabo nanje ati ntunkanga nije nakuzanye. Abo bagabo abantu babiri bitwa bantu ntunkanga ari babiri, umwe atazi gusaba imbabazi, undi atazi gusaba imbabazi. Ibyo bintu byonona urugo, bigatuma urugo rupfa. Ku buryo Adamu na Eva, impamvu nwango Adamu na Eva igihe bacumura mu itangura igice ca 3 bananiwe no gusaba imbabazi. Nwango Imana yaravuze ngo wa mugabo wagiye ngo ninyegishe, wakoze ikati wa mugore yampaye itunda ndarijya. Nta kuvuga ibyo ibyaha byiwe avuga ati mbabarira nahenzwe, yabanje abwira Imana ko ari yaremye umugore. Umugore nawe ati jewe ni yanzoka. Nwango icaha kigaruka ku Mana yaremye inzoka irema n'umugore. Rero nwango izo ntege nke zo kudasaba imbabazi ziturimwo. Mu miryango ro myinshi abantu barabana bakaba basenga, ariko ugasanga umugabo n'umugore umwe afise icaha
uwundi aregwa uwundi kimaze imyaka myinshi. Niyo mpamvu twotanga inama ivuga ngo bite nuko twe tuja mu ijuru nta kintu na kimwe wokora ngo icaha utasabiye imbabazi Imana ikibabarire ntibishoboka. Kandi umuntu iyo musabye imbabazi arakwemera ngo ibibazo bica bihera niho ubumutsinze. Ariko ugendana icaha ntugisabira imbabazi ngo Imana ntibyemera n'uwo mubana ntabyemera. Niyo mpamvu uzosanga abantu iyo babanye ugasanga ukoze n'akantu gatoya ngo unyibukije ngo ibintu 10 ngo byo mu mwaka uheze ngo nimba ari uko ukumva icuno munsi kikabyura nk'ibintu 30 byo mu ndwi iheze. Ro mu ncamake abantu bakuriye kubaho biga usaba imbabazi. Murakoze cyane. Rero mu byo tumenyereye kenshi mu miryango ya benshi njya numva yuko abagabo ari bo bafise ico kibazo cyo kutasaba imbabazi. Ariko kandi bakagira n'ubundi bujanja cyangwa se no vuga ngo ubuyiganya bwo gusaba imbabazi. Ukabona umuntu yagucumuye kwaje ngo mu biganire akazana igitenge. No nivyo byo mu bijanye no gusaba imbabazi uvuga kwiki. Ibyo nibyo nanje ndi umugabo mugenzi w'abagabo bagenzi banje. No kuvuga ngo abantu twebwe abantu b'igitsina gabo turafise ingorane ariko ihagaze ku bintu byitwa kumva yuko ukomeye igabo. Urabona umukobwa ni wavi wabo akaza mu rugo rwa kanaka rero ashaka azosubirayo. Kandi urabona hari n'ibindi bintu abantu bavuga ubirebye menga nibyo ati umukobwa ashobora ku imyaka ihera niko hariho aratakaza amahirwe yo gusubira kurongorwa gusumba umugabo. Rero ibyo byose no gushira ko kamere z'abantu zitahindutse ibyo byose bipoperanije mu bintu byononye ingo za kino gihe. Niyo mpamvu abantu b'abagabo kenshi iyo ashaka gusaba imbabazi hari gagenda akagura igitenge telefone ati ndakurungitsi wanyu ati rero tuza tuje no kuri Tanganyika ati cenda gusohokana no mukabare gakomeye. Ariko ibyo mwijuru ntabwo bohanagura ico caha mwijuru gihanagurwa n'imbabazi n'ukuri kandi kigahanagurwa n'amaraso ya Yesu bitewe n'umukuru umuntu yatuye ibyo byaha akizera akasaba imbabazi yabikoreye kandi agasaba n'imbabazi Imana. Ariko rero hari n'abagore nabo bagira igiturire cyo kuyihana agateka neza bajyama neza nawe kibaza ngo kiraheze. Oya ntabwo Imana ibikuyeho. Rero ingingo ya mbere yononye ngo nukudasaba imbabazi. Kandi ushaka kubaka urugo ugubakisha akajambo kavuga mbabarira. Ku buryo hari n'abavuga ngo urashaka no gusaba n'imbabazi z'ibintu utabona yuko menga ni nabyo ariko kugira uzana amahoro. Kugira uzana amahoro Paulo umunsi mwegeze gutukwa kubwira umuherezi ngo ni gibambazi gisizingwa. Ubwo nyene bamukubita urushi mututse umuherezi. Abari bari ngaho babyumvise mu mubiri kandi ibyo Paulo yaravuze byari byo nuvuga ngo icari kibamba niyo yari nkimva ariko iri kingwa iriko mwaho ni nko kuba indani waraboze ariko inyuma hari kishwagara hasa neza. Paulo yaravuga ati kigwa kigabowe indani waraboze inyuma uri kingwa kandi ibyo yaravuze byari byo. Ariko kubera bamwagirije ngo atuze umuherezi kandi mu Isirayeli carazira kuvuga yuko kwagirizwa icacu gutuka umuherezi mukuru. Paulo yaciye asaba imbabazi ariko ataruka yarari mu makosa kugira ashobore kuzana amahoro nabo bantu ntibamutahane nabi. Yego birumvikana neza rero yuko iki cyaha ntabwo ari cyo ukomeje kubitubwira. Umva kuva kuri Adamu cyaradukurikiranye. Urumva rero mu majambo mahe kugira ngo umuntu agikire bisaba yuko asubira ku Mana. Kuko urumva ko twaracyonse turagikurana data iragikoze mama sokuru na nyokuruza baragikoze kiradukurikirana. None kugira ngo kituve ko burundu none bishoye no mu ngo bishoboke twogenza gute? Ubwa mbere nuko abantu bakwiye kumenya urana abantu bose bavuga ngo bashaka kuja mu ijuru ariko ijuru ntabwo ari gufata bisi uja mu rumonge. Oya kandi naho woje nabyo nyubigira amategeko muri no minsi udafite agafukamunwa umuntu wese ngo uyibuka n'agafukamunwa kumva umuntu ati ntakaranga muntu itike hariho byangombwa byo kujayo ntabwo ari gupfa gusa kwirukanga ngo ugiye mu rumonge. Rero abantu bakuriye kumenya ko ushaka kuzoja mu ijuru banza ukabuzi yuko ibyaha bya byose byababariwe. Ntabwo abantu bazobura ijuru bitewe nuko bakoze ibyaha oya ahubwo nuko babikoze ntibabyihana banabisabira imbabazi. Muri Yeremiya 3:13 handitse ngo pfa kwemera gusa kwancumuyeko. Upfa kwemera uvuge ngo nukuri bijya no kuri narameje. Nwango kwemera ningingo ikomeye yishingo kubyo gusaba imbabazi batarinze kuzana imiryango bakazana abagenzi parakaza marena kaza ugahamagara abayobozi bishengera ugahamagara bizera ibintu byawe bikagira kuri WhatsApp muri karitiye n'abana bakamenya ko umugabo n'umugore birirwa bakubitana unyumvira iyo ngorane. Abagabo bazima barongoye ibiko bikomeye bari bafise ugasanga umuntu akoresha nk'abakozi igihumbi akabaha urutonde ariko yarananiwe gusaba imbabazi umugore kandi bagaca baja mu rusengero igisirimba kikabaho bakavugishwa abandi bakerekwa zamana n'abandi bantu basiga baririmba turirimba ukabona n'ibyaha nk'umuriyoni yesizemo akikanira ubukirisitu akarira mariro ukabona yapfuye kandi mu by'ukuri hari ibintu by'amanyango ubukristo ntabwo babufondafondera mu bintu byo kwiriza ahubwo nukuba waritatuye n'Imana n'abantu.
urakoze cyane nandi majambo rero kuri bw'iyo ngingo ndumva yuko abantu bakwiye gusobanukirwa neza yuko umuntu nta giti cy'ubugororotsi kimuteyemo oyaye uvuga ngo uno musi yocumura nkuko umugabo acumuye navyemere kuko n'umugore yocumura akagira gute akavyemera kandi umuntu agomba kumenya neza yuko iyo usavye imbabazi nta cyubahiro cyawe utaye oya ahubwo no baba kubashe umva ko byavuye kuri sokuruza nta gitangaza kirimo rero ko umuntu noneho niyacumura mu rugo niyubahuke nashobore gusaba imbabazi ngo ntigiteye isoni ahubwo bimugarurira icizere nibyo kabisa imbabazi ndumva nuko kuko mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca 24:16 haranditse ngo nico gituma nkoberezana ntajyo kugira umutima utanyagiriza ikibi kumana no kubana Paulo rero yarafise umugambi wo kutagira umutima umwagiriza ikibi kumana no kubana hari rero umuntu ajya umutima amenyo yarango ugakorera ikosa umugore ugakorera ikosa umugabo ariko ukajya umutima amenyo atazonkore ko ndamukubita umupanga shusha amazi ndamumeneko ko ari jewe nsanzwe mfise amafaranga iyo rero mu muryango wo umwe ari wafise amafaranga menshi bica biba mwanga cha kwicara kamera nk'uwimye ingoma iyo atagira Yesu mu ncamake ni ibyo uti rero umuvyeyi none ko twuko turavuga ibyo muryango uko mwari muko matugara ku muryango kandi umuryango ntabwo bwize n'umupapa n'umama gusa uti rero n'umupapa yosaba imbabazi umwana yosaba imbabazi umwana erega abantu bakwiye kumenya yuko ijuru n'inzira ifunganye n'Imana yarahanuwe na Mose abisere barabyinye babyinira inyana mu bugaragwa Imana ati ndabakuraho ndabica ndakusigaza wewe ndakureme mu bwoko ubundi bwoko Mose ati ibyo ndabyanse Imana irabiheba nimba Imana yaremeye inama y'umuntu yitwa Mose Mose akabwira Imana ngo ibyo uvuze ntabyo nemeye sibyo Imana ikabyemera ikururuka ari Imana abantu bakwiye kumenya yuko ku isi nta muntu ari arufa na omega tanguro n'iherezo niyo mpamvu ushobora gukosereza umwana uranarige nk'ubu umwana ushobora kuba nk'uwahangashijwe n'ibintu akana kakaza gukina ngo papa ugacukubita urukoshe ko nk'ibi byana ugahoye ubusa cyangwa umwana utatohoje neza mu rugo ukasanga umukubitiye ubusa utamusabye imbabazi n'umutima umenetse ntabwo woja mu ijuru ntabwo woja mu ijuru birateye ubwoba noneho urumva rero ko umuntu agomba kumenya ko umuntu ari umuntu kandi agomba gusaba imbabazi wari we wese murakoze cyane kwiyo ngingo ndibaza ko abadukurikiranye bayumvise ntugakinye gusaba imbabazi umukozi cyangwa umwana cyangwa umugabo cyangwa umugore urumva ko ni jambo rimwe rikomeye ariko ryo bakurugo ndibaza ko mwadusezanye ko mutubwira amajambo atatu ni mutubwire rero irindi jambo rya kabiri ni jambo rivuga merci urakoze gushima mu gitabo mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo haranditsemwe ku murongo wa mbere kuza kwa kabiri ndavuga mu bikeye handitse ngo umenye ko mu minsi yerezo hazo bihe bigoye mu zindi ndimi handitse ngo ibihe birushanya ngo ibihe birusha umuntu bigoye birusha umuntu mu bintu bizotuma iki gihe cacu kigorana ngo kigatuma abantu benshi iki gihe kibamwe ingorane ni ibintu bibiri ubwa mbere nuko ku murongo wa 6 n'umunani handitse ngo bazo bafite ishusho yo kwera ariko bakora ibyo byaha ni ibyaha biza ukorerwa n'umuntu avuye gusenga nico gigoye kuko urabona nk'umuntu w'umusazi muri quartier naho yo gutuka ngo wambwa abantu bazavuga ngo ujya n'igisazi ntaco bigize ntacyo bitwaye ariko umuntu w'Imana afise ubwenge bukora avuye no gusenga kugire nabura babara rero iyi ngingo yitwa kuvuga turakoze haranditsemwe ngo abantu bazoba bakunda amahera ari birandamuke ari n'intashima byo twarezenka abantu badashima muri no minsi gushima ro ndavugamwe ibintu byinshi hari gihe reka mbere nko gushima ubwenge hari usanga umugabo azi gushima ubwenge bw'abandi bagore ngo nukuri ngo riyumvira ngo yo yagera muri butike y'umugore runaka ngo ibi ngo niwe ngo wabyiyumviriye kubikora ngo umunyabwenge akazatahabwira n'umugore ngo nabonye umugore ngo nukuri ngo burya ngo ari n'ubwenge ico ni icyaha ubuvuze ko umugore wawe ari kigugu no kuvuga ngo hari abagabo bashima ubwenge bw'abandi bagore abagore bagashima ubwenge bw'abandi bagabo ugasanga umuntu azi gushima ubwiza bw'ubundi mugabo n'ubwiza bw'undi mugore ngo atambuka neza ngo nukuri ngo nyamugore ngo nyamugabo ukaza ubibwa ngo papa kanaka ngo mbonye umugabo muri bisi ngo kuva mbaho ico kintu uvuze ubucishijemo umurongo umugabo wawe uba wakije umuriro ngo yarameze nte ngo wamushimye idose rero iratanguye kubyuka ngo bari barabimbariye ngo okay umuriro ukabwizeni ukaburatse iri jambo gitwa gushima umuntu wese akwiye gushima ibintu afise kandi iyo ukorewe ikintu ngo umugore yatetse bishime wasanze yaguhanagura ibirato bishime wasanze naho usanga yogeje amasahani 10 yamenya 3 shima ko narindwi yayogeje ko ari n'utayoza ngo nimba umugabo wakuguriye ashaka kugurire hari ibintu byitwa ibidiorene bimeze nk'ibi
n'imvutano za ruguru nakunda kuzibona zimeze nk'ibintu wogira ngo biriko ibishugwe n'ibinyoni ashaka kugurira impuzi mwembi munyerera musazi banzu yemera uvuga ati iyi mpuzi ndayiguriwe na sheri amen ubanze ubyemere ashaka kugurira umugore agiye musoko agahitana ikintu c'ikibutura cyo kwambara nk'abantu bane ariko akaba yakizanye ngo nawe uzucambara banze ucemere ugishime umushimire ngo nkiki ngo jewe ngo uzi nizo style zanje ubugize nabi abantu baze biga kuvuga ngo urakoze mu bintu byose abantu baze biga kuvuga urakoze umuntu akugaburiye urakoze aguhaye amazi atari n'umugore wawe no mu buzima busanzwe abantu baze biga kuvuga gushima iyo umuntu akunda gushima aronka n'ibintu byinshi hari igihe uca ku abantu banze nk'itomate ukazihenura ariko uvuze ati nukuri mbabarira yakuhebera turakoze nawe akumva ko nezerewe gacha bigabanya bwa burakari bikaca bigabanya ishavu ya majambo yo mu migani 15 yuko amajambo ubuze ijambo ribiri by'uburakari ariko ubuze ijambo ryiza nubwo ari buduze yebera buhamye kuko mu gitabo c'abanyefesi igice ca 4 umurongo wa 16 waranditse ngo nimwaraka ntibikabakoresha icaha izuba ntirikarenge mu kiratsi uyu murongo kugira tubushobore hari gihe umuntu nivyo bibiliya naho umuntu atogusaba imbabazi kuye kutaraka ariko abantu bakwiye kumenya yuko iyo umuntu agusabye imbabazi hari gihe ubwo burake butamara umunsi bugahera iyo ningingo ya kabiri ingingo ya gatatu rero nukuramukanya kubwira umuntu ati mwaramutse hari gubona umugabo atasha gasanga umugore ari kumwe nabandi bantu baje kumusura akaramutsa abo bantu ntaramutse umugore wiwe ntaramutse abana biwe umugore ukumva ngo muzombwire so wanyu ngo kunagiye bararanye ntiyanamubwiye ijoro ryiza ntamubwiye mwaramutse ugasanga yapfiriyeyo ugasanga umugabo ntaramukanye ugasanga umunsi wose uraheze umugabo atazi kubwira umugore we ngo mwiriwe abana gute murakomeye nukuza saa 4 yiryamira byuka agenda ibintu byo kutabwirana mwaramutse mwiriwe utumesaje ibyo bibomora ingo nyinshi murakoze cyane yo mu yandi majambo urumva yuko ya majambo yahavuye ari ikintu kidasanzwe ikintu yo musonga kirashaka kubomora urugo nikiba gisanzwe noneho kumva yuko umuntu gusa kukuramutsa kumva babwira ngo mwaramutse gute bishaka kubomora urugo je naje sindavyumva neza bishobora kurubomora urumva iyo umuntu niko tuba twararanye ndakuramukiriza iyo umuntu muri ruka igice cica umurongo wa karindwi no handitse ngo inzu muzoja mu muzomanze muvuge ngo amahoro abane namwe muranaramutse naho urabona nk'umuntu yitaye mu nzu yawe ngo nashaka imbugita ngo ntize ngo ibasi ntanaramukije hobyo bakafata umusuma canke narinda mufasha agira yibaciye abivugiramwo aciye yigirisha ngo yashaka ibasi ntabwo byemewe abantu bakwiye baramukanya byongerereza ubucuti ibyo byanditswe mu bitabo byinshi bivuga ibijyaniranye no kubana murakoze cyane none rero nagomba hari gihe abantu baba badukurikiranye tugira abadukunda benshi abanywanyi benshi hari gihe umuntu azagasanganura ikigeze hagati bega mushaka kudusubiriramwo muri make ayo majambo atatu ashobora gusenya urugo yasubiremo neza twumva ingene yo kubaka twumva ingene atubisenya kuko benshi barasenye hari abantu badukurikirana ugasanga aje ikiganiro kigeze hagati bega mu dusubiramo cyamake ayo majambo mu ncamake twako turaganira amajambo atatu yubaka urugo ayo majambo atatu ijya mbere ni jambo ritubwira ngo mbabarira irindi ni urakoze irindi no kuramukanya murakoze cyane mu ncamake y'abadukurikiranye murumva yuko namajambo akomeye namajambo asa nayasanzwe ariko mwumvise ko ashaka kudusamburira urugo gihe cyose udashima nanje ndavyumva noneho nanje ndahugutse nkuko baje kubitubwira urumva ko kudashima iyo umuntu udashima bituma umuntu atagira nimwe tongera kugurira ikindi nta kinda kandi abafaransa baravuze ngo les goûts sont partagés ashobora gusanga ikureho yashimye watari ushimye ariko peu importe ko yagize uwo mwete ko yavyumviye ko yagutekerejeho akisopa kagurisho kintu enda nituge gushima umuntu se nige gushima nkuko baje kubitwigisha murumva ko amajambo arakomeye nkuko umutumire tubwiye ushobora kwisenyira rero ushobora kwiyima akandi gatenge keza kuzanye ikizimbutse cyo zanigize gute ikizimbye kubera iki kubera gushima abantu rero tugomba kwiga gushima tugomba kwiga gusaba imbabazi tugomba kwiga guramukanya abantu mukaryamane ngo mere nk'abaryamanye kuko bugiye umuntu yaryamye abameze nk'uwapfuye kubera rero umuntu avyuka ntumaze tiwumva gute egarege uryamo komeye kwavyuka n'umusonga iyo umuntu yatakuramukije ngo arabikubwire ntushaka kubimenya ingo zacu rero tugomba kuzubaka neza nkuko umutumire wacu bamaze kutubwira akaba twigishije ndakunda cyane abantu biga bagashira mu ngiro kumbura hagi hari wari gusambuye mu kudashima ngo udasaba imbabazi ngo taramukanya uno musitangura nawe bishire mu ngiro birashoboka
biracyafise igaruriro, iga gushima, iga gusaba imbabazi, igakuramukanya, bityo urwo rwacu rugende neza. Rero nshimira Imana Eric, turabashimiye cyane mwakoze kutwitaba, turizera ko n'ubundi musi tuhamagaye muzoza tuzohitaba. Murakoze cyane, mwari kumwe na niyo kindi Generose nkuko twari kwababwiye. Nashimira Imana Eric, tukaba tubasezeye kandi kwa tubahaye ikaze no mu bindi biganiro. Murakoze cyane. Amen. Murugo bwiza ko mwedeni